Ishimwe Aime Gloire yafashe umwanya ashimira bagenzi be batambukanye mu ihiganwa rya Miss Burundi avuga n'andi majambo akomeye. Reka nawe tumuha umwanya kugira ngo mwumve ivyo yashikirije mu kiganiro. Aime Gloire, umwanya ni wawe. Amahoro, umeze neza mwese ndavyizeye. Amahoro cyane Aime Gloire. Murakomeye? Yego n'amahoro. Jewe nanje ku mazina yanje nitwa Ishimwe Aime Gloire, nkaba naragiye ibakwe ryo kuba deuxième dauphine muri compétition ya Miss Burundi 2022. Hama imbere yuko nshikiriza umugambi wanje nagaya kwanza manje nitondore. Je nsanzwe ndi umunyeshure niga ku ishure ryitwa International Leadership University, hama nkaba niga mu gisata ca marketing. Mu buzima busanzwe ndafite ibintu nsanzwe nkora, ntwara ishirahamwe ryitwa Amagajo, ngira bamwe barashobora kuba bararyumvise. Ishirahamwe ry'abigeme twagiye hamwe kugira ngo twiteze imbere, dukore amaserivisi atandukanye muga cyane cyane ama publicité. Hampande y'ivyo ndakunda ikirundi cyane, kandi ndafise indoto yo kubona abarundi n'abarundikazi bakagera bakunda ururimi kavukire. Uwo mugambi niwo nashoboye gushikiriza muri compétition ya Miss Burundi 2022. Akaba ari umugambi wo guhimiriza abarundi n'abarundikazi bose iyo bava bakagera, kugira nayo mvuze muri présentation ati n'abarundi baba mu Burundi n'abarundi baba hanze y'igihugu gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi, ariko cyane cyane ururimi kavukire. Mashaka kuvuga ati mbega ni kukiyumvira uyu mugambi. Uyu mugambi nawe yumviriye kuko nabonye urungano turimo umengo ibintu byo gukunda ururimi kavukire ntibituraba. Benshi tuvuga indimi mvamakungu cyane kandi ntibyari bibi, ariko ugasanga turibagiye ururimi rw'ikirundi, kandi ariko ururimi rwadukujije, ariko ururimi twonse, ariko ururimi rwadufashije gutangura gusohora icyumviro tukiri bato. Hano tutangura kuvuga ati mama, mawe cyangwa uwo tuvuga ukamuhamagara mu izina, ukamenya ati aya n'amata n'amazi. Nibaza ko abarundi batari bake twabitanguye mu kirundi. Rero urumva nagiye kugira ngo ururimi kavukire rusubire kandi ruronke iteka, abantu barukunde, mu mashuri bagwigishe cyane, ahantu henshi hatandukanye. Umugambi wanjye nzokora mu buryo butatu kugira nabivuze. Umuco wa mbere nzokorana n'amashuri mato mato hamwe n'amashuri yisumbuye mu gutanguza amaclub, ko amashuri menshi usanga à la fin de la semaine bagira ibintu bita amaclub. Mu gutanguza amaclub muga cyane cyane iyo club yanje ikaba irimo gukunda igihugu n'ururimi kavukire. Umuco wa kabiri nzokorera mu ma province cyangwa mu ma secteur usanga abarundi bavanga ururimi rw'ikirundi n'izindi ndimi. Si ukuvuga ngo ni bibi, ariko usanga ururimi kavukire ariko kirundi ruko ruvugwa gake gake. Nzokorera Makamba no mu zindi ntara zegereye ibihugu bihana imbibe n'Uburundi, kubera ko usanga bavanga ikirundi hamwe n'izindi ndimi. Ikirundi bakakivanga n'ikinyarwanda, ikirundi bakakivanga n'igiswahili n'ibindi. Hama umuco wa gatatu nzokorera ku mbuga ngurukanabumenyi nsanzwe nkoresha. Ntera ko ndabasanga ngo mugende kunkurikirana kugira ntibize bibatsike. Ati naho nzokoreraho gute, hari ikiganiro nise tuyage, nico nzobandanyiriza ko muga nzozana n'ibindi byinshi. Turayaga n'abarundi baba mu Burundi, abazobereye mu rurimi rw'ikirundi. Tuzoyaga n'abarundi bari hanze y'igihugu, batubwira ama experience beko barahura nabo kuvyerekeye cyane cyane ururimi kavukire hamwe n'ibindi. Nukuri nashaka ndabashimire cyane, mugabo mbere ko ndabashimira nagira nshimire SS Entreprise yaduhaye opportunité, yaduhaye akaryo ko kuza guserura ivyumviro byacu. Nukuri sinavuga ngo uko nari meze last year ni komete uwo ko naragutse mu mutwe. Twaragize ama formation, twarahuye n'abantu benshi baducoachinga, nukuri twaragize amahirwe cyane, kandi abo muzoba muri ko murabona turiko turavamwo SS Entreprise muze mwishimire cyane, kuko yaradufashe umugongo by'umwihariko. Nagira kandi nshimire umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi, kuko niwe ashigikiye iyi entreprise ya SS ntiyari kubyishoboza iyo ataronka abamufata mu mugongo.
ndamushimiye cyane ahari abyumve yuko tumukunda kandi arakarorero keza kuri twebwe abigeme. Ndashimiye ministère ya culture, ndashimiye cyane ministère ya tourisme, ndashimiye amaministère yose, ministère de l'éducation, amaministère yose yadufashe mu mugongo kugira ngo ihiganwa rishobore kuba, ntibagiye abasponsor bose iyo bava bakagera. Ni ukuri mutwitege cyane kuko tuzinanye umuvuduko udasanzwe. Imbere yuko nsubira ijambo nagira nkize Miss wacu itera ingaruko. Ni ukuri ni Miss ateye ubwoba cyane, afite imigambi myiza, ni umwigeme w'akaranga, ni umwigeme mwiza, ni umwigeme n'ukuri azoshyira mu ngiro. Rero ndamwizeye, namwe nashaka ngo mumwizere, azoshyira mu ngiro imigambi yiwe neza, kandi n'ukuri tumutere intege, tumushyigikire, dukurikirane ibikorwa vyiwe vya buri munsi kuko ni umwigeme arashe kandi w'imboneza. Ndakize kandi première dauphine Alain Antoine ahari yashikije umugambi mwiza cyane wo korora amafi. Ni ukuri ndamukeze, nawe mubandanye mumushyigikira, nawe mumukunde kandi mumufate mu mugongo. Ntibagiye Miss Popularity Megan umusaza wacu. Megan ahari yumve yuko kuva kera nkimubona namubwira ati you are my star, kuko ahashize yaratumurikira, yadutera inkuru, ni ukuri yaratubereye umwigeme mwiza cyane.